yo ku mazina yanjye ni Edison ndayavuze hama kano kanya ngaha ku izina rya Linox Music Company hariho abasanzwe bicaye ngaha imbere mubona na cyane cyane bagiye kutiragira ibitari bike bijyanye na rino shyirahamwe cyangwa ino company ya Linox Music isanzwe itwarwa n'uwitwa Lino Ngabire asanzwe aba mu gihugu cya Australia. Mugabo kano kanya tuza kuganira ku bijyanye n'ibyo baduteguriye na cyane cyane ku busanzwe ajejwe ibya media ndetse n'ibya media nawe ni Bimenyimana Norbert ndetse n'usanzwe arimo presenta wa Lino Music Company hano mu Burundi nawe se ubundi yitwa Gibe Nkurunziza baduteguriye byinshi na cyane cyane ku bijyanye na promotion ahadino tuzaguhagarara ko bateguye ku baririmbyi b'Uburundi. Turazi ko iki kibazo gisanzwe kihari ni naho bashatse gukorera cyane gusumba yuko bazotubwira ibindi bizokomeza muri Lino Music Company. Uko bipanze rero nuko isanzwe ikorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri ya verde yanja kuri Avenue de l'Amitié PC ni kuri ni ABC ni kabiri nimero C73 muri Musangi. Turazi ko cash abaririmbyi barakora indirimbo mugabo bama muri wiki bama mu audio cash mugabo no company isanzwe gukorera ko hari promotion igiye gukorera abaririmbyi cyane n'abartiste mu Burundi mu kuzoja kwiyandikisha muri nivo basanzwe bakoreramo mu nyuma baheze baselectione nabyo bazamubishikirako numva ahanini no gutangura n'ijambo uze Bimenyimana Norbert asanzwe y'ibya media abaramutse hanyuma kiduka n'akaryo ubusanzwe ari representa wa Lino Music Company nawe nyine abaramutse mu nyuma tutakomeza n'ibikurikira nkuko yabivuze Norbert Bimenyimana nkaba ndetse za media muri Linox Music Company. Hanyuma kuno munsi twashimye gutegura ikiganiro kugira ngo dushe ku icyo tuvuze nka Linox Music Company. Bwa mbere Linox Music Company ni company ikora ibitari bike ariko no muri dushaka guhagarara kujyanye na music no promotion dushaka gukora ku baririmbyi. Linox Music Company ifise intumbero ya renforcement parce que ku leadership hanyuma na formation dans l'informatique aho sinza kubyinjiramo kuko byo byatuza no munsi n'ubwira ngo mumenye exactement Linox Music Company akarere kwirakoreramo. Hanyuma kinacho turifuza muri imbere bya service ya radio television numérique ariko hari bitarasobanuka neza ariko niyo tutera tuje ivuguko. Hanyuma kinacho turasena tushaka bya service ya organisation y'ama evenement tandukanye ku baririmbyi ku bindi bisanzwe gene bitandukanye. Ejo no cyo mvuga ni ikihe nuko uno munsi sibyo shaka guhagarara ko ariko dushaka guhagarara ku promotion y'abaririmbyi uko byatangwa bivuga. Dushaka kugira promotion murabizi mwese abari muri abaririmbyi ngamwe cy'u Burundi kuko yabivuze hari abantu bakora audio ariko bikagwana cyane kugira amashusho gukora video. Hano muri ibyo nabizi yuko dutuza abaririmbyi benshi bafite tara mu Burundi kandi bashoboye kuririmba ariko ugasanga kubera uburyo kubera tudashobora iki basanga ari ahantu adashobora gushika. Rero Linox Music Company yaciye y'intumbero kumanza gutanga promotion ku baririmbyi twarashoboye kubija inama turavuga ati reka dutange promotion kuba abaririmbyi barimba muri rusange twate amakohari yo ma église ndavuge ma église y'aba protestant catholique bose baruguru imiryango twifuza amakorale ashika kurane ane dushaka guha promotion ndayivuga uko tugiye kubigenza. Tukazobakorera indirimbo zibiri tugira shooting neza hanyuma twagiye na video for free atakibazo na kimwe tabindi bintu basabye turafise ibyuma bikwiye Linox Music Company. Hanyuma abaririmbyi barimo gutici wabo ari babiri cyangwa batatu abo nabo nyene twabibagiwe ariko twacane muri gospel abo nabo dukeneye abakobwa babiri n'abahungu babiri bafise indirimbo zawo zitarenze iminota 5 donc tuvuga ngo iminota 4 n'amasegonda 30 ubundi ho niyo ndirimbo kuri dukeneye. Hanyuma
uko bizogenda ndabivuga mu nyuma twari dukenera n'amaclub culturel abarimvyi batamba abarimvyi indirimbo z'ikirundi dukeneye imigwi 3 abo naho twakora indirimbo zibiri rero uko tugomba kuzobikora navuze iminota dusanzwe dusaba uko tuzobikora naho ukundi tuzotangura kubandika kuva kuri umunsi wa mbere tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu bizodufata isomene yose tuzoba turangije kubandika hama kwiyandikisha tuzaza gutanga nimero yo ku kazi twongere dutange na adresse aho dukorera nta kindi kintu dusaba ni kuzana iyo ndirimbo tukakwandika hanyuma hari ababijejwe tuvyige turabe indirimbo yuko by'ukuri dushobora kuyitora hanyuma tugufashe kugira ngo dushobore kuyikorera neza ata kibazo na kimwe gihari hanyuma kinaco nobananiza ko condition nta bintu birebire tuzosaba ariko dere n'isomero nini igiye gutangura bashobora kuturondera nkuko yavuze adresse ni kuri biro ni hajya kuri avendoramite bya building ya ABC muri niveau ya kabiri kuri C7 ya 3 niho dusanzwe dukorera hanyuma nimero nibaza baza kuzibona ko twifuza yuko iyi nkuru yoshika kure abarimvyi cyane abaririmbyi bavyumve hanyuma baze tuvugane hanyuma dushobore gukora kino gikorwa umuntu mbere yo kubafasha hanyuma nimero ya telefone ni 72 20 39 38 72 20 39 38 niyo nimero dushaka yuko buhamagara kugira ngo dushobore kubafasha hanyuma kina tunashaka kubananiza ko kuri ibyo kuri promotion ko tugomba kubikora hariho umuririmbyi ashobora kuza akavuga ati none ko nkeneye ko ibibanza bitandukanye yo gufatiramo ama image habusanaye bwa buryo no kuvuga ku kibazo rero Linox Music Company ari imigwi y'abantu baririmbira hamwe ku bijyanye n'ama transport donc ama déplacement hari ama déplacement cyangwa n'ibindi bishobora kuba bikenewe abo tuzovugana nabo ariko nibaza yuko aho bazokwimenya ariko abo dushobora kumenya n'abantu bashobora kuba ari bakeye ari batatu ari bane Linox Music aho ndavuga neza yuko twebwe tuzobafata en charge tuzobafasha kugira ngo ama déplacement ndetse n'ibibanza bashobora kuba bakeneye ko bashobora gukoreramo video yabo tukabafasha mu kubiruwa donc kubikota gutanga amafaranga rero Linox Music Company navuga ngo ije nkuko mubibona harimo music ije kugira ngo ifasha abaririmbyi b'u Burundi kugira ngo turabe ko umuziki w'u Burundi dushobora kuwuteza imbere mu rugamba batari bake basanzwe barimo guteza umuziki ndundi hanyuma iki naco novuga ibijanye n'ibikoresho ndabirangiriza ko novuga ngo ibikoresho twe twabifise sibyo tuza gukota cyangwa tukiri biki Linox afite ibikoresho byayo byikwije kandi bikomeye cyo kimwe tuvuga ati rero twahisemo gutanga ino message ko tubona yuko twiteguye kubikora hari abaproducteur babiri babishoboye kandi bamenyera ku karere nizera neza yuko atakibazo na kimwe kizohaba ku bantu bose bazaba baje ngo dushobore kwana muri ubwo buryo rero ndangiza no kuvuga kino kintu nuko abaririmbyi bose bazoza muri Linox Music Company kuri office aho dukorera hashobora kuza abaririmbyi benshi bafite indirimbo zabo bashaka ko dukorana nabo nuko navuze yuko tuzoraba indirimbo by'ukuri ikoze neza kandi ku buryo dushoboye kuyitanga cyane nawe hagiye kuyerekana kamwe bashobora ati indirimbo vraiment yarakozwe rero nico kintu ntaye tuzoga twabikota tubiraba kugira ngo dufashe abaririmbyi rero no bwango n'abaririmbyi mushobora kuza kwaza ikibazo kana byakiri kare kijanye n'abandi bari indirimbo kufa no vuga ngo nabo ntitwabibagiye ariko uno munsi twashatse gutangurira kuri aba baririmbyi nabo ndizera yuko mu minsi iri imbere dushobora kuzobahamagaza ko nabo kugira ngo dukwane nabo ko nta karimbi twe dufite muri Linox Music ariko byose bivana n'uburyo kugira ngo dushobore gufasha abaririmbyi aho badashoboye Linox Music ishobore kuhabashitse rero no bwango ni ibisigaye na service menshi dukora muri Linox Music ku muntu ni byacu turakorana azovyibonera ubwiwe kazo bitemwanya ko Linox Music ayicamufashije
rero novuga amajambo make mu kijanye na promotion y'uno munsi twifuza guha ku baririmbyi ni occasion kuguye ku baririmbyi b'abarundi imigwi itandukanye y'abarundi kugira ngo dushobore gufashanya tubashigikire mu gikorwa cabo no mu ngabire zabo kugira ngo turabe yuko twoteza imbere umuziki ndundi. Murakoze. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Gilbert Nkurunziza, mvuka Ingozi, ndi umusore. Ku bisanzwe nsanzwe nije representa wa Linox Music Company, nije nkurikirana cyane cyane ibikorwa byayo nishigwa mu ngiro cyane cyane kubijanye n'umugambi wo guteza imbere cyane cyane umuziki mu Burundi, tutibagiye ibindi ayandi ma departement yandi tutazize ku ruhande. Kuvuga rero nyoni company yitwa nkuko mu byumva Linox Music yitwa Rengabire, nawe yashimye ko ashobora gushinga kuzana iyi branch mu Burundi kuko asanzwe ari byo canke se mwuga akoreramo. Nukuvuga rero ikintu ca mbere kuko iyi company nta gihe kirekire iratangura, yatanguye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12, tukaba twaragerageje gushira mu ngiro ibikorwa bitari bike no kugira ngo turabire hamwe kubijanye n'umuziki ndundi, kubijanye na gospel, kubijanye n'ibintu bijanye na informatique, ko mwibi bintu bya Linox Company hazobamwo no hari ico tavuze, hazobamwo no kwigishanya ibintu bijanye n'igiswahili, indimi, Congereza. Ni kuvuga ifise ama branch atandukanye. Kubw'ivyo rero ni kuvuga tumaze kubona twace tubanza gutegura promotion ku muririmbyi afise ingabire yipfuza gushika kure, kuko mu Burundi hari ingabire zitandukanye, hari amado menshi cyane, ariko benshi bagaca bagira ama obstacle ashobora gufrena guhagarika za ngabire zabo. Kugira rero dutangura igikorwa cyacu nyazina, twaciye dushima yuko tworansa ma publication biciye kuri promotion kugira ngo duhe akaryo buri muririmbyi yaba uririmba ku giti ciwe canke se ari muri chorale canke se izindirimbo z'imico kama zigize Uburundi bwacu, kugira ngo umuntu wese ashobore kuzana bya vyumviro wa muntu ari hari akure nawe Linox Music mufate umugongo, hama tushobore kumukorera indirimbo nziza, ko dusanzwe dufise abatekinisiye n'ibikoresho novuga ati by'ukuri ibikoresho biriho. Niyo mpamvu rero twashimye kubanza imbere yuko tubwira ibyo dukora canke se ngo kuko ibi bintu byose bizoba profe kwa ya makora canke ibiki tuzokora nkuko yabidondaguye, hama umuntu tumusohorere indirimbo nziza cyane kandi zigezweho. Nivyo mu ncamake nashaka kuvuga nk'umurepresenta, isigaye ari ibibazo canke isi biraza gukurikira. Murakoze. Kubera amashimwe representa kwinjira mu mwanya w'ibibazo bakuze anje kubaramutsa mwese. Ku mazina nitwa Itangishaka Cloera, nkaba ico njejwe muri Linox Music, nkaba ndumwanditsi. Numva nta byinshi no bivuga ko kubera byinshi bamajije kubivuga ko,
ikindi kintu nubishe batavuze no shaka kuvuga ni ikintu kijanye na membership. Muri Linox Music abaririmbyi bazoza bazokwipfuza yuko tubandanya dukorana, hariho amasezerano tuzosinyiranira bagashobora kuba aba membership, kubera iyo umuntu amaje kuba membership niyo yaza gusohora indirimbo après ntazoshobora kuriha cyo kimwe n'abandi atari aba membership. Ico nico numva narikongera ko ibindi byinshi babivuze hama murakoze. Ikibazo cyane ca mbere twumvise ko mufise imigambi myiza ku ba artiste batandukanye bo mu Burundi, ariko ikibazo je ntacengira no kumenya mbega mwebwe muzokunguka iki kuri abo baririmbyi barenga 12 mushaka gufasha, mwebwe muzokunguka iki? Ikibazo cyane ca kabiri mwavuze ko cyane mutanguriye muri gospel music, mbega abagira sekila bo bazoshikirwa ryari? Kuko mwavuze ngo nabo nyene bazoshikirwa ariko ntituzi ryari, mu gihe tuzi ko nabo nyene bakeneye ubwo bufasha nk'ubwo bw'iwanyu. Uno musi mwahamagaje abamenyesha makuru kugira ngo bamenyeshe imigambi yanyu, mbega ayo masezerano muzosinya n'abo ba artiste muri ko muravuga muzobatora gute? Mbe nibaza kwiyandikisha ari benshi hoho bakaza nabo se bafise izo ndirimbo mukeneye zifise iminota iri musi y'itanu, muzobahitamwo gute? Ivyo nivyo vyari ibibazo vyanje. Izo ndirimbo nziza ubugizwe n'abantu babizobereye abandi, ico ni cambere. Ca kabiri turamenyereye hariko harakorwa iyo bariko barafasha abantu bamwe kenshi na kenshi usanga video umuntu yagufashije igiye ku ma account yandi fate nk'iyiwanyu canke abo muzokorera ma video azoja kuma social media yabo. Ico ni ikindi. Hama ikindi naco nagoma se n'usozera ko mbaza, mwavuze yuko kuvyerekeye imigwi ndagakaranga ibya déplacement bashobora gushiramo nabo nyene uburyo, mu gihe twari tuzi yuko clip video muje kwifasha yose. Mbega ntiwumva nk'uko umenga mu gikorwa cyanyu mukoze igikorwa cy'igice? Ama turabizi ko mu clip video habakenewe ibintu byinshi cyane, harakenerwa n'ibintu byo kwambara n'ibindi byinshi biba bikenewe. Twamaze kumva yuko ibyo ba déplacement bazobafashwa bazoterera agacumu ku mbega n'ibindi bisigaye apart ibikoresho byanyu niyo location mwavuze ko muzobafasha kuruwa gukotesha aho hantu, ibindi bisigaye navyo mu biduhero ko muco mu byo ngene muzofashanya naho mugereza. Murakoze. Ni ishure kwibazo bibajijwe kandi ndavyishura mwanya muto kuko biratomoye. Hanyuma mpere kuwa mbere abajije ikibazo yavuze ati ngo mbe tuzokunguka iki mu byo turakora, kuko nko bizwi clip video irasaba uburyo. Igihe cyose urakora ikintu witeze kushoka ubona inyungu aho nyene vyama bigorana. Ico mvuga rero ni kimwe, iyo habonetse umuntu avuga ati ngo mbafashe kino kintu, nuko abafite umutima wo gufasha ubwa mbere. Umuntu ashobora gutakaza miliyoni 5, 10, 20 kugira ngo gusa amanza abone kijya kinashaka gukora akameme ko cabaye. Ico mvuga ni kimwe, kucerekeye cyo batu tuzokunguka iki muri Linox Music Company. Ubwa mbere twebwe twashyize imbere inyungu, dushaka imanze dufashe ibisigaye burya umukozi abona impembo ari ugikorwa. Ntitwaje dushira imbere ati twebwe tuje gufasha aba tuzokunguka iki uku nibaza yuko ngahano bangiye mu biri birebire ntitwova hano. Ico mvuga ni kimwe bwa mbere n'umutima wo gufasha abaririmbyi b'abarundi. Nico kibazo nico nyonshu ya mbere numva no guha, niwo mutima dufise muri Linox Music Company, gufasha umuririmbyi w'umurundi. Ibisigaye by'inyungu kuntu tuzokunguka nibaza yuko aho niho tumanza kuja kugikorwa, ibindi bizokwizana. Ikindi naco abajije ni kijanye na abajya abandi barimba izindi ndirimbo kofan mbe bazoshikwa ryari. Cyo novuga ni kimwe, ntitwabatereranye. Sinovuga ati ngo ni mu kwezi canke mu mezi abiri canke ryari, hashobora kuba kare canke kera, ariko ico mvuga ni kimwe. Murabizi yuko umuntu wese ni vyiza yuko umuntu yemera ikintu ashoboye gukora, kandi ni vyiza yuko umuntu iyo arashije ikintu agikora, kuko mwebwe muri aba journaliste muramenyesha makuru muca mubishira ku marezo sociaux.
biramenyekana ati mbeba abantu ivyo bavuze barabikoze bisigura ngo rero twebwe tumanza kwiyemeza ivyo dushoboye hanyuma ibindi bikaza mu nyuma nibaza ko ico kibazo rero mwabajije ntitwabateranye ikibintu ko twari kuvuga ati abarimbi z'indirimbo kufane ati twe ntabo dukeneye nico cari kuba kibi kuko bose n'abarimbi kandi bose bashaka gutera imbere ico mvuga nike nuko abandi baririmbi twabashize kure ico ndico nuko anytime dushobora kubatuma ko nabo bakaza twabakora indirimbo ikindi kibazo mwabajije nikijanye na mbetso batora gute nibaza ari benshi ego n'ubundi kuza ari benshi bategeza kuza ari benshi nyene kandi twavyumviye tuzi yuko bazoza ari benshi nyene ariko ico tuvuga ni kimwe nuko ushatse ngufashe abantu bose ntabyoshobora n'ababwiza tunga bakomeye tuzi barurangiranwa ubabwiye ati genda ufashe nk'uburundi bwose bwonyene nibaza yuko yogira ibiharuro birebire bisigura ngo rero abantu bakeneye ubufasha ni benshi icyo mvuga ni kimwe nuko twe tuzofasha abo dushoboye hanyuma uko tuzobatora nibaza ari benshi naho twebwe ababimenyereye barahari bashobora kandi kuzodufasha mu gutora izo ndirimbo ico nca mvuga ni kimwe nuko uko bazoba baje banganye kose ikiryosha nuko twapresije ntitwavuze abaririmbyi umurengera ku buryo namwe ngo mushobora kuvuga ati oya abaririmbyi kamere ni benshi nta n'ibyo umuntu ashobora niyo mpamvu dupresije amakorale 4 dupresije abahungu 2 n'abakobwa 2 barimba giti ciwabo canke bafite amatimu yabo n'amaklebe culturel 3 niyo mpamvu twaba tugire bike dushobora gukora apana kwemera ibintu tudashoboye gukora ego ikindi kibazo Gael yabajije mbega abantu bazotora izo ndirimbo n'abantu basanzwe babimenyereye ku buryo batazorabira icyo novuga nuko gushika no masaha twebwe tugomba gukora bino bintu atamuririmbyi numwe yigeza za muri Linox Music ku buryo yovuga ati uyu muntu kame twamufasha oya twebwe uko tuje gutanga ino message niko n'abaririmbyi za kubashikira bisigura ngo rero umuririmbyi wese yumva byifuza aho twokorana naza hanyuma dukore akazi ntabwo tuzorabira ngo naka na naka ariko abazohitamo kugahera kino kibazo barahari kandi nibaza yuko ico ndicoco ntituzokwihenda tuzokurikiza ibyo twe dushaka gukora kandi ivyo twemeye tubishire mu ngiro tutiriwe turabesha abantu kuko ni benshi baza bakabesha abantu kugira ngo gusa inkuru imenyekana ariko tuzokora bike kandi vyiza kandi ivyo twemeye tubishikane ico kibazo no vuga ngo barahari nta kibazo na kimwe kihari nibaza ari benshi tuzohitamwe indirimbo ko twe tuzishaka hanyuma dukora akazi okay bo ico no vuga kuceke ukuntu bazotogwa reka nivuga gatoya bashobora kuza indirimbo amajana 2 akarorero canke amajana 3 canke igihumbi canke ijana rero nibaza yuko hariho umwanya wo kuzumviriza nzova kuraba ku masura ngo umuntu turamuze muri nka hariho umwanya bwa mbere kuzumviriza kandi ko twashizeho ico gisata cyo dushaka guhita mu izo ndirimbo nuko nakwe twavyize turabona yuko hojaho hariho n'umugwi uzoziga ukumva ati kuri no ndirimbo uyu muntu kweri yarakoze indirimbo neza cyane kandi kindi naco rifo turaba n'indirimbo tugiye gukora burya hari indirimbo muhashobora kuza usanga ariko aratukana usanga ibintu bitagira nakamaro cyangwa usanga nimba ari koma ni muri gospel basanga ibintu nyene nta inspiration hari kabisa mugabo turakeneye ko umuntu vy'ukuri aririmba indirimbo sinzi ko muha mubibona nibaza murabimenyereye hari umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo usanga aririmvye album yose ugasanga iyo album yiwe yose nta ndirimbo nimwe yashoboye no kuvuma mu gihugu meme no muri quartier iyo dushaka turaba indirimbo imwe vuma tugiye gukwana ni promotion hawo umuririmbyi avuga ati iyi ndirimbo nayitondeye kandi kwa nayitondeye ndabona hari akarusho kadasanzwe abantu by'ukuri bampisemo kandi ino ndirimbo yanje ndabona yuko hari ikintu kidasanzwe igiye kumfasha no gufasha dona message ngiye gutanga gufasha mu gihugu rero novuga ngo na makritere menshi tuzoraba uretse kuyumviriza kuraba kuntu bayikoze amajambo mbega iyo ndirimbo ikoze gute byose nibaza yuko tugiye mu byo kuraba idonido ku ndirimbo two kwisanga twavuze byinshi cyane ariko cyo novuga nuko tuzoraba uko bayikoze amajambo kunikoze afite ubuntu bwinshi cyane hama duhitemo gusa ntibisigura yuko izo twahisemo ko azoba ari mbi oya abo twahisemo nuko nye tuzakava dushaka indirimbo 4
ubundi ho bashobora kuzana indirimbo 100 cyangwa 50 ugasanga muri zo zose ziraryoshe kandi vraiment ntushobora ngo zose ngo zirabishe no hari zo zoza duhitamo nimba zo ari 10 tuzihitamwe hanyuma ko nico giharuke dushaka gufasha ego dushaka tugira iki dukora ibintu twiyemeza ibintu dushobora gukora apana ibintu tudashoboye gukora tuza kwiteranya n'abantu nuko nakivuga hama ikindi kibazo babajije ni abo tuzokora ama video yuko twishira kuri channel yacu Linox TV ico kibazo cyo novuga ni kimwe nuko abo tuzokorera izo ndirimbo tuzoganira nabo ko turafise channel yacu itwa Linox TV turayifise tuzoyagana icyazohita muri kenshi tuzokora nitwe tumufata ku nguvu ngo indirimbo yawe cyo twitwara tuyipostire cyo tuyigira ikino tuzovugana ashaka ko tuyitora ni sawa ashaka ko tuyimuha akayipostire uko ashatse it's okay nubwigenge bwiwe ntwe tumuhata kana indirimbo yiwe ego hanyuma kiri naco novuga kindi kibazo cyabajwe nikijanye n'ama déplacement cyo cagekeraga kuko cyane n'impuzu je nimbaza yuko umuntu kumuha ivyo kurya ukamuhekenyera ukanamumirira nibaza yuko vraiment il faut quand même ko nawe ushama kana ukora umuntu yazanye ivyuma vyiwe nturihe cabinet technique yaje gufata ama image ntubarihe na montage nibaza yuko vraiment haba harimo support imuteye ubwo bamuraho hano naho abantu benshi bakwamira hama ibisigaye no vuga ngo kubijanye no gufasha abantu byekeye ama transport Gaël yavuze ncada bakarurira nk'ubu hari amakorale ashobora kuzanwa abantu 100 abakora hadi abantu sani mu 150 abo bose ryo gucubafata ngo ugomba ari ama transport ntavyo wovamo burya natwe nimba dushaka gufasha nduca dushaka gufasha nyene ngo byose tugiremwe oya kandi umuntu avuga ati nawe irihe déplacement kuva muri ville ushike mu cyara ivyo ntivyo kunanira udashatse kugenda muri Congo canke muri Tanzania canke Canada nibaza yuko vraiment igihugu cy'ubune cyacu kiregeranye ku buryo ushatse gukora clip video uto sesagura cyane kandi umuntu ashatse kugufasha nawe cumenye ukuntu yorganiza hama tugagira niyo mpamvu twatse tuvuga ngo Linox Music izofasha mu vyishoboye mu vyaki ama transport kuko niho cufata umuntu ngo no kujya ngo noshinda guha tuce turara turi muri tournage ngo nzokurihera hotel abantu ijana kubarira hotel abantu 50 kubarira hotel wawufise business ukora ziteye ubwo rero novuga ngo dushaka dufashe ivyo dushobora gukora hanyuma abarindi nabo bagire babiborohere cyane ariko ico nico nuko vyose tuzovugana hanyuma dushobore kubafasha uko dushoboye ibijanye na n'impuzu bavuze bashobora gukenera nibaza yuko ivyo mu misiri imbere nuko tutarabijamwe cyane ha Linox Music turifuza no kugira ibibanza vyacu vy'impuzu byambika abantu ariko ibyo sino byinjiramo kubera tuzobivuga hanyuma ni twaba twabikoze ari ibintu bigaragara novuga ngo rero ivyo vy'impuzu byo umuntu ntiwocunamwa umuntu wenye nazokwipanga tuzovugana hanyuma yipange uko ashoboye ari impuzu iki ibyo azovyimenyera hanyuma dukore clip video ariko nibaza ko niyo support wadukoze sinto cyane muri Linox Music hanyuma iki naco adresse ngira nguriya bayimubwiye aho dukorera ni muri aho yakuri Avenue de l'Amitié muri rya building ya ABC rya building muri deuxième étage muri C7 kwa cyo habona ego naho telefone kwizo nimero natanze wocu babwira wocu bakwakira baraturafisa abantu bakora wocu bakwakira nta kibazo kihari cyo kimwe dushaka ko ino nimero niko hame niko amantuze nyahapanze amabiho yabo nyenewe niko yabipanze harimo agatire ni C7-3 ego amacico tubasaba rero nuko nimero twatanze mwoza kudufasha kuyitanga ahashoboka kugira ngo baze bakure tubabwire baze kuri biro hama tuvugane aco dushaka kubafasha tukibafashe kugira ngo dushobore kwa accomplishya vision hamiki naco novuga ngo hari kibazo yavuze ati mbega ibikorwa cy'akaroro tumaze gukora ni icyahe two twocerekana kugira ngo tubemeze cyo novuga ni ikintu no ngo Linox Music Company uko ahanya ko representative gari yabivuze ni company ikiri shash yacani shash nta bikorwa byinshi dakora
ariko nuko ikiryoshe muri ivyo nuko twavuze yuko ifite ivyuma bikwiye kandi apare kuba ifite ivyuma bikwiye turiko turarisha muri no promotion oya uretse ko nkuko yabivuze yuko mu nyuma tumaze ino promotion imaze guhera tuzofasha abaririmbyi kandi nyuma mu bantu bazaba bashoboye kuba ba member ba Linox Music twagirana collaboration nabo tuzobagabanya mu bijanye n'ibiciro nitwo bivugira ngaho ivyo tuzovugana entre twebwe n'uwo muririmbyi kugira ngo bivanye no kuzadufitaniye ubucuti na Linox Music Company. Rero hanini wazoje ko bibazo mwabajije nibaza yuko nagaje kuvyishura kandi nibaza ko mwasobanukiwe neza murakoze. Ego. Okay, i promotion navuze yuko ni somene imwe abantu baza kwiyandikisha. Kuva ku munsi wa mbere itariki 10, nazo itariki 10. Oya pi, yego. Nitwoshobora kuba ukwezi nako twa twicaye. Dushaka yuko ino bitangwa kuva ku munsi wa mbere gushika kwa Mungu. Niyo somene dutanze kwiyandikisha. Hanyuma abazoba twashoboye kuprefera muri bo tuzobarondera ko bwacu tubatelefona tubabwiye ni muze kuri biho tuvugane mwashoboye kwa hoteli kugira ngo dushobore gukorana ibindi bikorwa bibandanye. Nuko akazi gapanze murakoze. Abafite indoto hagomba gushika abafite indoto ibintu ntabagomba gukora. Novuga kuri ikintu byavanye ku muvisionnaire wa Linox Music Company. Rero iyo umuvisionnaire avuze ati je nifuza ko twotangura uku ntuca uvuga ati oya novuga ngo ni cyumviro cy'umuvisionnaire yipfuje yuko twotangura muri gospel n'izi club culturelle. Nta kindi kintu mbano no bisigura ko kirekire kirenzaho usibye yuko twavuze yuko nabandi ntitwabashize kure nuko nabo vuba tuzobahamagaza ko hanyuma bakaza tukabakorera. Mugabo kugutangura kuri gospel na club culturelle ni cyumviro cy'umuvisionnaire wa Linox Music Company. Yes. Oh yeah. Yes. Yeah. Ariko ni kibazo hajije. Iki kibazo kiratomoye nakisubije ntumengo gahe yari abajije ikibazo kumeze nkuko no umuririmbyi azafite indirimbo tukayikora hanyuma akaba adafite ahantu ashobora kuyitanga kugira ngo abantu babone ibikorwa vyiwe. Ico novuga nuko mu gihe azoyidusaba nabivuze ko tumaze kuvugana nawe abidusabye twe tuzobikora hanyuma bishatse ko yitwa indirimbo n'uburenganzira bwiwe hacu bitwaye ivyo twavuganye tukavyumvikana twe tuzobikora ugushigikira mu kwamamaza indirimbo yawe ko nico kintu Linox Music yifuza gukora cyane nugira ngo muririmbyi atera imbere kandi umuririmbyi ashike kure. Nico gituma twifuza neza yuko mu misi iri imbere tumaze guheza ibyo amapromotion no gukora ama video byose turifuza yuko na Linox Music izo bifise n'abaririmbyi isupportinga yo nyine ubwayo. Ariko ibyo sindavyinjiramo cyane ariko cyatujanye n'umusi ni ntuziya ni promotion ariko nuko mu misi iri imbere ko Linox Music twifuza gusupportinga n'abaririmbyi ubwayo bazafitanye amasezerano na Linox Music tukabafasha ikintu cyose ngani ivyo bizoza mu nyuma twamaze gukoramo bino nibaza ko muzo bimenyeshwa. Ego.